Umwigisha ni karahara mu ruganda ntibacura. Nubwo wowe ufise amaprograme ameze gute, nubwo wowe ufise ibirasi bimeze gute, nukuri udafise umwigisha, umunyeshure ntaco yoheza ngo amenye. Arico gituma twebwe dufata yuko umwigisha ari karahara mu ruganda ntibacura. Amategeko asanzwe ahari aremerera Ubushikiranganji bw'Indero n'Ubushakashatsi yuko umwigisha avuye mu kazi kumvo icankiriya aca asubirizwa. Ariko rero turavye ingene amategeko agenga abakozi ba leta atunganijwe, gusubiriza umwigisha avuye mu kazi bitwara umwanya munini cyane, kuko raporo iva ku ishure ikaja novuga ku urongoye indero muri komine, hanyuma ikaja mu ntara, ikaduga mu Bushikiranganji bw'Indero n'Ubushakashatsi, hanyuma natwe tugatanga raporo mu Bushikiranganji bw'Abakozi n'Akazi, bakabona kuduha uruhusha rwo kumusubiriza. Murumva yuko urugendo ari rurerure, bica bituma iyo umwigisha avuye mu kazi asubirizwa haciye umwanya munini, ugasanga rero na ya nyigisho iri kwirata akanovera. Arico gituma muri iyi mpinyanyuro Ubushikiranganji bw'Abakozi n'Akazi buriko burakora kwiri tegeko rigenga abakozi ba leta, tuzosaba yuko novuga bodupfunyiriza urugendo umwigisha avuye mu kazi agashobora gusubirizwa mu mwanya muto bitarinze guca muri iyo nzira twavuze. Muri iyi minsi nkuko vyamye abigisha barava mu kazi, ariko barasubirizwa iyo turonse raporo ca tubasubiriza. Ariko kandi turavye umurindi bariko baravako ku kazi muri iyi minsi, turabona yuko ari umurindi munini cyane. Iyo tubajije igituma bava mu kazi, batubwira yuko wagashahara katagikwiye. Ico nico batubwira. Ariko tugiye kuraba dusanga leta yaragize akigoro ko gushira mu ngiro ya politique salariale kubigisha, eka mbere no ku bandi bakozi bahembwa n'Ubushikiranganji bw'Abakozi n'Akazi. Aho rero bakavuga ngo ni mutudugirize umushahara. Murumva yuko kuduza umushahara w'abigisha bonyene byari vyiza nivyo, mugabo ko babashize ku rugero rw'abandi bakozi bahembwa na fonction publique, murumva yuko leta bidaheza ngo biyorohere mu gihe idafise uburyo bukwiye bwo kuduza abakozi bose, bica bigorana. Iyo ni imvo ya mbere. Imvo igira kabiri siyo batubwiye, ariko twebwe niyo tubona ituma ababigisha bagenda kandi bakaja hanze, ni yuko habaye ico twokwita mu Gifaransa ouverture y'ibihugu bimwe bimwe vyemeye yuko abarundi bashobora kuja gukorerayo amafaranga. Ugasanga rero umwigisha avuga ati ninagenda muri kiriya gihugu hari hakaza kwiyongerera ngereranije n'umushahara nahora mpembwa. Bigaca bituma rero bagenda kubera uko kuntu ibihugu vyatwugururiye. Kandi jewe sinobifata nabi, nobifata neza, kuko abo bigisha iyo bagiye twari dufise abandi bashomeri batari bake bariko bararondera akazi, gaca kabakaryo kuko nabo baronka akazi. Murumva rero sinzi ko noca wa mugani ngo atagapfuye ntagakira, mugabo murumva ko ntawe bapfuye, kuko nabo nyene baba bagiye heza, baba bagiye kurondera akarusho, hanyuma wa mushomeri nawe agashobora guca ava muri ubwo bushomeri. Aho rero ni mu mashure y'intango n'ayisumbuye. Mvuze rero kuri ico kijanye no kubadugiriza umushahara kurya babisaba, novuga nti ni bimwenye n'icubahiro amavuga ati amahera igihugu gifise n'ayabene gihugu. Uburyo bubonetse ntaco buza yuko leta ibadugiriza umushahara, ariko bisaba yuko tugwiza umwimbu kugira ngo leta nayo ironkaho yikora ishobore kubadugiriza umushahara. Tukabahamagarira rero kuduza ikivi, turazi ko bari n'umwete kandi babikora babikunze, babandanye baduza ikivi, n'abandi mu bindi bisata baduza ikivi. Leta niyo yaronka mikoro, natwe tuzoheza dusabe koko yuko hari ico hinduka kubigisha. Ariko muri kino gihe nukuri ntawoza kubasiga inkore ku maso ngo twovuga ngo bariko baradugiza imishahara, kandi leta iri muri politique yo kunganisha imishahara ku bakozi bayo bose. Abandi ikindi novuga, ikindi gice ni gisata co muri za kaminuza, aho bobo uwo mugambi wa leta wo kunganisha imishahara twise politique salariale utaraja mu ngiro. Si muri kaminuza y'u Burundi gusa, ariko ni no mu bindi bisata vya leta bifise amategeko vyiharije. Rero
nabo nyene leta ntiyabibagiye kuko turazi yuko agashahara muri za kaminuza za leta ni gato cyane, mbere ni na gato ugereranije n'abakozi bahembwa na fonction publique igihe banganya diplome. Twarabonye yuko ntanze nk'akarorero nk'umwigisha wo mu D6 yigisha mu mashuri shingiro usanga asumvye umushahara umukozi wo muri kaminuza akora mu bijanye n'intwara. Murumva yuko umudesi amaze gusubiza umushahara umuntu afise diplome ya licence, murumva yuko haba hariho ubudasa. Ariko rero leta ivyo vyose irabizi, arico gituma wa mugwi w'igihugu musanzwe muzi wamaze gutanga raporo y'ingene vyogenda, kandi iyo raporo iriko irakorerwako. Rero twobaremesha abakozi bo muri kaminuza y'u Burundi ikibazo cabo kirazwi kandi kiriko kirigwa mu misi za atari kera cyane, ibibazo vyabo bizotorerwa umuti. Mbere ico cizere ndakibabwira fatiye no kwibwirizwa ry'amafaranga leta ikoresha muri uyu mwaka, aho hategekanijwe uburyo bwo gushira mu ngiro iyo politique salariale mu bisata vya leta bifise amategeko vyiharije. Murumva rero yuko leta yabitegekanije, ariko ikitarajaho n'amategeko yingene ubwo buryo bwokoreshwa. Rero ivyo vyose bimaze kujaho bazoca batunganirizwa. Tubasaba rero kuguma ku kivi, gukora bagononokewe. Leta ntiyabibagiye, ikibazo cabo irakizi kandi izobatunganiriza.